Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko bimeze neza haba ari ngaha mu Burundi cyangwa mu bihugu byo hanze kuri micro mikumwe na Benishu kuri kamera turi kumwe na Dr Zombie turi mu kiganiro kora kubgejo ariko imbere ko twinjira mu kiganiro reka ndabifurize Noel nziza n'umwaka mushasha wa 2025 uzobabere umwaka w'imigisha n'imihezagiro uzobabere umwaka mwiza ibitagenze neza mu mwaka wa 2024 bizogende neza mu mwaka wa 2025 vyigwirije ko inshuro zibiri uyu munsi rero turi neza na neza mu Maramvya aho twagendeye umwe mu ba jeune entrepreneur basanzwe barora inkoko n'umworozi wa kijambere nkuko mubibona ngaha kuri pancarte barorora inkoko inkwavu turiko turagendera kumuraba nkuko dusanzwe tubikora rero ni kora kubgejo cyaganiro canyu Roy TV yari hayihangiro ryo kugendera bene gihugu mu kubashigikira kubatera intege mu bikorwa bitandukanye baba barimo abo tumenye turabagendera tukabasanga basanzwe bakora ibikorwa tukaganira nabo kugira ngo bashobore kuteza imbere abandi ivyumviro bakoreye ko ingene batanguye ama projet abandi bavyumvise kugira ngo nabo babigire ko biteza imbere vyoroshe twagendeye rero umwe mu ba jeune entrepreneur novuga umworozi wa kijambere afise inkoko zimeze neza cyane amagi twimirije imisi mikuru murumva ko izo nkoko zishobora kudufasha rero ntarashika turamurindiriye gato kugira ngo tuganire nawe twumve mbega bimeze gute umugambi yawe wimvire gute bimeze gute neza neza mugumane nacu rero kugira ngo atubwire ingene byose bitunganije bakunzi ba Roy TV wa mutumire wacu twari turindiriye wa mworozi wa kijambere naho yatevye ntiyatubesha yamaze gushika twari twamaze kwihebura na cameraman twibaza ngo ari muri baba nashaka guha gahunda kabesha ariko Imana ishimwe arashitse imbere ko twinjira mu kiganiro reka ndamusabe idondora bakunzi bacu ba Roy TV ababwira amazina yonda kwakire muri Roy TV murakoze cyane kunyakira kandi karibu kuza kudutembere cyane cyambere numva ranje nokora munyakiye muri Roy nanje ndabahaye karibu kandi muri Lois Fresh Company. Ego. Murakoze cyane amazina yanyu babitante. Ku mazina nitwa Delphine yo gusaba. Ego sanzwe ndi umwe mu bahagarira ibikorwa biko birakorerwa ngaha by'ubworozi bwa kijambere. Bw'inkoko. Delphine yo gusaba, Delphine yo gusaba sanzwe abahehe? Delphine yo gusaba sanzwe aba mu Burundi. Hama akaba ari mu gisagara ca Bujumbura. Naho bona tuzi no tuvuye kilometero bitari bika ariko hose ni Bujumbura. Azi ko n'ubintara bazifatanije akarere kose kari muri Bujumbura ati mu Maramvya ariko dusanzwe turikorera indi mirimo ni Bujumbura mu gisagara Delphine ko wadutebeje cyane n'ukuri umwanya wabaye munini ibitoro biragoye urumva niba vyoroshe navyene birimwo ariko twagerageje bibaye n'indi kwa twari turimwo muca mutwihanganira yego tugushimire cyane sasiyo kutatubeshe namwe murakoze cyane bimeze gute rero twashitse ahasanzwe hari uburaro bunini bw'inkoko zitari nkeya nziza cyane zisanzwe zororwa na mwebwe batubwiye ko ari mwebwe mujejwe ngaha ari mwebwe bitegezwa kurindira abantu benshi ntibari bamenyera ubworozi mu gisagara ca Bujumbura cyane cyane bufise parcelle ngana nkuko kose ni hanini cyane nanje natanga imbere yuko uza nabanje kuhagendura ndaravyo musanzwe mworo ngene bimeze inkoko ntavyo mwononye oya nukuri ntarakizo baca bafata inkoko zimeze neza cyane amagi menshi bimeze gute Delphine umugambi mwawimvire gute uyu mugambi ni umugambi umwe mu migambi myinshi abarundi ko barakora ariko natwe twaravuze nti kabarundi ko barakorera mu ngurube bari ko barakorera muri ibi nabiriya natwe reka tubegere dukore cyo dutangura ku nkoko ariko vision dufise canke imbono si inkoko gusa sinzi ko mwaravye kuri logo tugirogo hari inkoko hari inkwavu hari ingurube bivuze yuko ivyo byose rero ni mu bivyo tuzokora ariko twashimye gutangurira ku nkoko abariko badukurikirana bashobora guca bibaza ati mbega none kubera ki bahisemo gutangurira ku nkoko batatanguriye ku ngurube cyangwa ku nkwavu mwisunziki mu bisanzwe inkoko ugerageje kuraba n'inkwavu ntizubakirwa cyo kimwe ariko ngaho n'urupangu twashoye kwanza kubaka aho kororera inkoko ariko mu mbono dufise sinzi ko ari vyaje impande yayo y'urupangu kandi hari indi nyubako irikira duga hajya naho vuba twashira ubundi bworozi bw'ingurube twaze rero gutangura kubakira inkoko twavuze ati katwanze dushiremo inkoko duhejeje inkoko dutangure tuje no mu ngurube naho nyene mu nyuma doje mu ngurube tuje no mu nkwavu
kuko ahanyene hafi yaho hazoba ikindi kibanza c'inkwavu. Tukiri ngaho nyene turashaka guce tubabaza mbega none ni giki nyamukuru korora mu bisanzwe korora n'umugambi wagutse gose si umugambi wo kwimvira mu gatondo umuco ukora ku mugoroba byadutwaye igihe turi kumwe n'umushefu w'uru ruganda arambwa ati ndakine ko tworora twatije no gutegura ikibanza n'ibindi guhitamo rero inkoko ni kimwe mu cyo gusahiriza abantu bakinira cyane urabona no munsi inka sikirenga kandi akanyama wamugashaka kandi azi nkaho akariye wari yaki inkoko ucuva ngaho guzi inkoko byose tuzobikora rero twabatika dure ku nkoko duterere kwanza umuganda mu gwiza inyama murundi akunda akaboga tugwiza inyama tugwiza amagi umugambo urawuzi ni 240 260 abantu bose amagara meza twavyibushe nkuko kwawe tukiri ngaho nyene Delphine turiko turabona abantu benshi bimviriye korora ugasanga araguze igitungwa agomba kucorora ariko nta buvuzi buhari ejo kirapfuye cangize ikindi kibazo ntamenya ngo cishwe niki hari kibazo kimwe duce twibaza mbega none kugira ngo mwimvire no mugambi wanyu mwa mwarose amahirwe kugenda muri formation canke mwa mwagize abandi bigira kuri YouTube bakaraba ati ko YouTube yitwigisha ko borora uku bakagira uku igwaye bakayivuza uku Delphine naho bimeze gute mwaragize formation canke ico kibazo rero kirakomeye mu bisanzwe inkoko uburyo inkoko bazitunga canke bazorora novuga ntihawugirira umwana inkoko ushobora kuyironka imaze umunsi umwe ivuze kugira izogere ku mezi 4 ni intambuko ndende gose kubganje ndafise formation nakoze yo korora nayikoze muri 2021 ndaronka certificat yabyo ariko urazi kwiga ntiguhera kandi ngo nta mukuru abura mukuru ndafise ibyo nzi muri byo mu by'ubworozi ariko hari abandi bantu bansumba mu by'ubworozi baba expert novuga n'inkoko ngira igize ukavuga nti ifise ikibazo iki zano rya muti rero hari ama pharmacie adanaza imiti inkoko ayo turakorana inkoko mu gigwaye turatora imiti tukayivura mu gihe kibaye ikibazo kirekire tubona kumenga kiratunaniye baba expert nakubwira cyatwereza kuba telefone bagaca bashika baca dufasha ca kibazo umva tuba dufitaniye imigenderanire ariko ntaga ari nuwogwamwo utazi tibahera ngaha bashikara ngaha ubusanga bazigaburiye amateke zitajya amateke yego tukiri ngaho nyene Delphe twabonye ibintu ari binini cyane umenga birakurengeye sinzi gupima imyaka nabonye umenga uracari umusore ukiri muto umenga nturubaka nta meta mbona bona umenga uracari wamuje na kirondera gikora cyane ubwanga je hatuzobateye imbere turashobora guce twibaza mbega none twabonye ibintu bisa uburyo bwishi ibintu byinshi cyane ni Delphe nyene canke ni company yoba ihari mu gato taramenya neza canke woba ufise uwuhagarariye naho duha umuco bimeze guteneza na neza okay iyi bayitwa Lois siniko mwarevye ku muryango bayitwa Lois Fresh Company ego siko yitwa Lois Fresh Company ni Roy ni izina Roy harimo Roy ni izina ariko rakora ibintu novuga ati byinshi bitandukanye inyuma yo kuba ariko umugambi wo korora inkoko rafise Roy rental car ni company kotesha imodoka ni Roy yagiye no mu byimbonesha kure ngira Roy TV amaze no kuyumva uranayizi ni Roy ari mu by'uburaro mu appartement umva ni izina riri muri company mu bikorwa bigiye bitandukanye uno munsi ugeze ngaha ejo uzaturi no mukinda aho uzodusanga hari n'ahandi uzodusanga rero numugwiza tunga yavuze nti ko maze kugira ico nshitseko ikananje ngira ico nkoze aravuga nti abana b'igihugu barakeneye kuja ku kazi nkuko yavuze ati ndabona imyaka niyo kwiruka aravuga nti rero we kugifise amaraso ashushe no mu maramvya wo kwirirwayo nturuhe ikikwa cyo mu maramvya gihagararira nibindi bihagararira nawe subundi no bitwa Roy asanzwe atari mu Burundi no Murundi agusaba hanze y'igihugu aba muri Amerika niwe rero nyene iyi company iri kirakora ibintu byose bigiye bitandukanye
tukiri ngaho nyene Uburundi bwacu buri mu nzira y'amajambere mu 2040 buzoba buri neza na neza mu nzira y'amajambere mu 2060 buzoba bwashikiriye iterambere rirama. Bega none uri kuraganira na Roy nyene izi nkoko nyene ya makampani agiye atandukanye wewe abivuga kwiki ho bari kuneza yiwe canke ni kuneza y'igihugu cacu twese hamwe n'abarundi bari ngaha mu Burundi canke ari muri babandi bavuga ati reka ndondera ama business nunguka ama konti yanje nuzuze bigende neza naho ku ruhande rw'iwawe nk'umuntu umwe yizeye muri bo ngo amere nk'ujera ibi bintu byose afise gahunda yahe. Mu bisanzwe Benisha ikibazo bajije hariho abarundi bari hanze y'u Burundi ariko bakunda Burundi bari hanze y'u Burundi ariko baragishinga no kubona igihugu cabo cyotera imbere. Rero umaze kubona nk'uno munsi se bandavuga nti abarundi muri hanze zana imitahe yanyu mu gihugu ingo mukore ingo mwubaki igihugu nta bandi kuko ngakimana akazi imvura ihise ntimurinde ngo abazuza bande abazoza arabakeneye inyungu bakura mu gihugu ahubwo mwebwe bene Burundi yo muri hose nyabona nyaragasa muze mwubaki igihugu. Rero ibyo maze kuvyumva nawe yaravuze ati none gabasha igihugu canje mfata amafaranga ndayatware mu bindi bihugu fisaho nataye uruzogi reka njara amahera mu by'inyubako abanza arubaka bene wacu baronka uburaro yego nawe arinziza paske nakazi ari karakora ariko urumva ko ari ikindi kintu ari karaterera mu gihugu hamwe hari umusaka arahazi nziza ingenzi ni yarengaza bati mu Burundi harubakitse aravuga nti ivyo ntibiheze reka njane ubworozi mu gihugu canje Benisha giyayi yange nutagase urava ngaho dushoreye zomba ginkoko urabona ko biragenda neza reka nshire mu bworozi bene wacu barya amagi barya inkoko baronke n'amahera siko ahari abantu bakora ngaha muri Uganda bahembwa ku kwezi kugeze ntibagiye kunigara mu bindi barafise aho batonda bazindukira bahembwa nabo bakaca bagira izindi bindi bakoze mu miryango yabo ngo zabo zigatera imbere aravuga nti simpejeje reka nshire no mu vyitangaza makuru nashira y'imitahe igihugu canje kize kivugwe gice kuri rezo sosio n'abari hanze abona ati Burundi ni nyabagendwa Burundi barakora Burundi abantu baho bari ifise. Rero yabikoze ku nyungu ego yiwe kugira ngo akomeze kuzamuka mu by'ubutunzi no ku nyungu yo gukunda igihugu no gukunda bene Burundi. Nkuno musije ndi ngaha hana kovre mu biro 60 ndabirenze umva ko harimo akantu yataba yaragize gatabaga karaboneka kaga system ngira ucu bitahura nuko rero tukiri ngaho nyene harabaca bibaza twabonye n'inkoko ziri harimo izikuze harimo zito harimo amagi atari make ariko ico nzi neza ayo magi ntashaka kubajya abakozi bari ngaha abantu rero bashaka kwibaza ati mbega none abasanzwe bafise ama restaurant ama hotel ama bar hamwe bo kurondera derufe mwoyaga ivyunguka utirura bazimba utaravye ati naragize formation nararushe korora bitwara amahera menshi zigwaye nkoresha imiti myinshi ubwo niho hava bazimba turashaka nabo ugira akajambo babwiye ejo ne bakurondera ntibitinye nimba igiciro ari normal turashaka nabo ugira ico babwiye aba bantu rira aba bantu basha akagapane muzoga kure ko mugakwiragize hose muce mushaka kuri nimero yanje nk'abantu ngo mugi inkoko nk'abantu ngo mujya amagi none ko uyu mugamba ari wiwanyu reka twawushiriye abene Burundi bakunda kugira ngo bafunguragira amagara meza teza uzoshika muri 2040 dufise amagara meza tuvyibusha dushagera muri 2060 turi abantu dukomeye no mu mufuko dufise amagara meza ngo mugi inkoko nimero zanje bazishire ko cameraman mu telefone ubu mbere Noel n'ubunane banze muce ngaha ndabaha ibintu bimeze neza yego n'abantu mudanaza amagi mwese telefona uri mu Kanyosha uri ku Musaga uri mu Kinindo hari imodoka y'akazi tugati hagaranga aho tuguze parite 70 tuce tukuzana amayanya tukiri ngaho nyene hari abashora kwibaza ati bagutelefonye bakagusauzi basanze aho ziri gitoro kiragoye déplacement iragoye atushobora kubaza mugasanga nabo basanze bifitiye déplacement yiwabo ushobora kuba adresse imeze neza irevre twavuze ko ari mu Maramvya ariko ntitwapreshije neza na neza mu Maramvya ni he hari gihe bazo kurunda kuri telefone bagasanga irokipe ariko bakifuza gushikaho ziri bakabona naho zikubona bazovuga ngo uri wawo ndi nguji kuzimu wabone company yawe ahantu ingene zimeze bitorera iyo bashaka bimeze gute bahe address mu Maramvya ugeze nk'akarorero ku ahantu bitwa kwisamara no hamenyekana ugeze kwisamariro uri ku 15 aha naho twicayo
ku gicumi na gatatu ufata imoto ati nshikana ku gicumi na gatatu ugeze ngaha naho ucuza ku telefone ngira ajya ku antenne ati nshikane ku antenne yo ku gicumi na gatatu casimba ucu nazuma ko zirabika numva ko nk'ikibika yamiye ko turatanga adresse izocibika kuko uravyumva abo bantu rero nibaze nta n'uzozimira ku mutaga murazi nta uzimira ku mutaga mutoriyo nimero yanje ni 69 554 496 itandatu n'icenda amajana 54 amajana 96 iyo ntizima no mu bucagucagu kuvyunguka cumpamagara abantu mufise amahoteli dufise ngaho Isake basha nubwo ati zananiranye zimusize ku munza rudakomeye neza utusanga kwiciye umunzani bivaye n'ibiro zifise ingo mu telefone ndabaha inkoko tubazanire cyamuze muzitorere tukiri ngaho nyene imbere ko turangiza kino kiganiro cacu Delphin ndashaka ubwira akajambo kamwe canke tubiri canke dutatu abandi barundi baba bari mu mahanga cyane cyane abagwiza tunga hari abashaka kuba bagiye kera bafise amahera y'agaciro uno munsi batariko baribuka igihugu cabibarutse baronderera imifuko yabo rero ivyo ariko arakora abandi barundi bari hanze bashaka kumviza kino kiganiro bari za Amerika, Canada, Australia, Belgique n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye nakaye kajambo babwira kugira ngo baze bakorere hamwe bateze imbere igihugu cyawe imbere ko turangiza nakaye kajambo babwira icambere reka myanze mpere kuri mu boss niwe mpirako okay namubwira kandi kana okay Imana ikomeze guhezagire ikomeze kugira umutima wo gukunda igihugu n'abene Burundi nabo muri kumwe babwira nti tugende mu gihugu gukora unabereka ivyo uriko urakora gaho haba bari hariya bavuga nti mu Burundi ugiye gukora ikintu ntikitera imbere bereka ati jewe byo nakoze nibi kandi iri ku kivi nabo batera ingoga baze abafise amahera bariyo bari baronka bari mu madovize yego aje numva habarika akantu kiyongeye bayazane uwundi akora ibindi turonka amakampuni menshi akora ibintu kugira ngo gwagwaruka rwacu ruri ngaha ruronka aho guteramira ana nk'ubu yoroye atabishiraho hari abantu no munsi usanga bari bice ku marigara cyangwa bari mu bindi bintu by'ibintazi ariko uno munsi bafise aho bari aho bakura gasabuni rero vraiment ikintu twabatera intege baze bateze imbere igihugu cabibarutse bubaka igihugu bashireho ibintu abantu bakora baronka amahera rega amahera yaronka agumiza kuri banki ntiyunguka muga amafaranga yaronka yashira mu bintu bijya bintu bizana yandi mafaranga numva no babwira nti rero kaze mu Burundi mukore urundi gwaruka turarufise ni gwinshi nago nyene ruronka ruteramira ruronka ivyo rukora kugira ngo twese muri wa mugambi w'imbona kazoza tujane mu iterambere tugushimire cyane imbere ko turangiza ariko navuze kuri umujene ukiri muto gifise imyaka yo gukora ariko urafise abandi bajene bagenzawe abagenzi bawe mwakuranye canke abo mubana mu kibano nabo nyine urafise akajambo babwira ugasanga niba abajene banegrije akazi yumvise ivyo by'ubworoze ngo inkoko ngizotera imbere rya ugasanga izo ntaka amatoto ibaza umwanya wo kwirwa ndacafura ibintu bimeze ukuri kumbwira iki Delphin uno musi turashaka imbere ko turangiza ikiganiro cacu kora ku bwejo ubabwira akajambo kugira ngo umwaka wa 2025 ugomba gutangura uzotangure bose bameze neza bari bakuye amaboko mu mpuzu tuzoshikira iterambere rama bose bafise ico bakoze nakaye kajambo babwira akambere uri mitiro kimbura ingonera siko ego aka kabiri intarima ntimira rero muje ni kuranyumviriza je murabona iyo nirigwa nambaye inkima sinzi ko mubibona ariko ku mugoroba urumva singenda kwa botike ngo ntiza amayinite cyanda yari hapari cash siko uko mbafise aho niriwe kandi hari nakandi kantu kiyongera cyo usanga nanje ndiko ndakora ku ruhande ivyo kazoca kayanzanira yagwiriye rero mujene mugenzanje ntusuzugura akazi yego harabavuga nti jewe naciye ku ntebe y'ishure ngo sinshaje gukora ibi ngo sivyo nize je no vuga nk'uvyo nakurikiranye ku ishuri sibi mugibi nabanje ngira formation muri 2021 ndagumana certificate mu nzu umugambi wagiye kudusanga nanje fise ko ivyo ntahura cyo biratuma ndavuga nti n'ibintu wobikora kandi ngira wabonye ko bitameze nabi bimeze neza cyane nubwo bitwameze nko kubishaka ushaka kutabitahura gose mugaba bitahura bahageze bavuga nti ibintu bimeze neza rero bajene reka tuve ku marigara irigara sigiza yego nimba rumagwamagara ati ja gukukira inka nyaragasanya yabona umukurika y'amafaranga kuko atagafaranga cyo byumva
tagafaranga byose birapfa ariko nkaniwe ngaha nawe wabibonye ashimeze neza cyane nico nababwira nti rero mwese ku kivi dutera imbere twese uyu mugambi ni wacu tugushimire cyane ariko nje na zombi nibaza kudataha uko twaje amagi canke inkoko imwe umwe wese jo kuri Noel umuntu azofungure neza nibaza ko bitwemereye basha muhava mubura inkoko ariko aho inkoko iva twaje inkoko iva mu irigi turarabinyereeza kugenda ariko ntaco ko mwarinze mushikaha ntimuramusubiye inyuma uko gusa tubashimire vy'imva mutima kwa mwadutembereye n'ayandi mateleviziyo ingo mutubazi dutelefone mudusabe bigana ngo mutubaze tubereje ko turakora abene Burundi birira inyama z'inkoko aha turadandaza kuwa mbere kuwa gatanu turi ku isoko abantu aha mwari kubasanga batonze utwara zingahe twese turaba kugira ngo bubaka umubiri tujane mu iterambere dukomeye tugushimire cyane namwe murakoze n'ikindi gihe kazi murakoze cyane namwe ndabashimire cyane namwe bakunzi ba Roy TV ndanabaterana intege murumva isiganiro ca Delphin aratubwiye ngene byose byagiye biratangura ariko simaka mu nkoko gusa umwe wese mu mugamba arimwo arakwiye gukora cyane ubwange ejo hazoza azobe yatembere bivuye mu maboko yiwe shimire cyane rero na cameraman Zombi adufashije amajwi n'amasanamu bikabashikira bimeze neza cyane abataragira subscribe mugire subscribe manda mukurikirana ibiganiro bya Roy TV amakuru mashasha yizeyo au revoir.